nta mahera ntayo amahera yarabutse ariko ntuja kugwana muri bus nk'abandi no gushika ngana je na bus amarigara canke ibintu kuri ntawe tubujije guslayinga canke kuja kwirigara mugabo tubanze tuje gukora arena tuzojayo tuvuye gukora ahandi hagezeho ntinyi birakaba Crystale P Club urahazi bagucunge nawe usanga wamuhaje nukuri tubanze tuje gukora hama after ce tugenda muri after nyene hajya nyene usirenga ne birakenewe none buryo bivana n'inzira uba wabifashemo none usirayinze wakoze hari ikibazo nuko wasirayinga gusa slay ikora hamuje gusirayinga kenshi turakunda kumva yuko ubonanye kumbure n'umuntu nkujya anya cyangwa abantu makomeye nubwo wa profeta akomeye cyane ku isi hari umugisha utahana ukihava impact yabaye yihe ku buzima bwaho hewe imiryango yarugurutse ucuvyumva yari voyage ndende ngize sinone maze kugenda mu Rwanda Kenya Uganda donc aha muri East Africa cyangenda Italy kubonana na papa bisigura yuko naje ndi umuntu asizwa amavuta umwaka ukurikirana ciye ngenda USA ngenda UK n'izindi voyage ziriko ziratsa donc nukuri byaruguruye apart nivyo nukuri hari ibintu ubonanye nukavuga ati peut-être we never know nkeka bikomoka hari ya nyene naho bon sindabizi neze yuko ariho bikomoka mugabo novuga yuko inyuma yaho hari ibintu nyene bidasanzwe byagiye biri manifesta mu buzima bwanje tugaruke ngahanye uramutse uhawe amahirwe yo gusubira muri kahise kawe nibe bintu ushobora kubona yuko ushobora guhindura ibintu no hindura kibazo ciza antwa ni byinshi icambere coco no subira inyuma sino kwiga scientifique kubera urumva scientifique je nayize kubera urabona cagitsure c'abavyeyi tifo yukwega scientifique uzobe docteur uzobe nyene bijya wize scientifique bikujana Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mumeze neza aho muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the answer in Magic Channel TV. Aho ubona ko ndi kumwe n'umutumire adasanzwe, umutumire d'abord asa neza, yaje asa neza, yaje yambaye neza kandi yaje aherekejwe n'umuntu kandi bose bajaberewe gose. Ndakwakiriye kwanza. Murakoze cyane. Ubeze neza. Namahoro. Yes, ku mazina yitwa CHANCELLE Bamuhaye. Dutangure kwa n'amazina. Bamuhaye izina riri unique. Ni izina risigura iki? Ni guhaya umukama Imana. Donc pana guhaya CHANCELLE ni guhaya umukama Imana. Hanze no guhaya CHANCELLE. Oyaye. Igihe cyose en fait numva bamuhaye CHANCELLE numva ko bahaya wewe. Nukungane bica bikurikirana n'iryo rindi zino cumenga bahaye CHANCELLE. Bahaye CHANCELLE. Yes, bon numwe mu bakobwa canke mu bajeune bashigikira abana bakiri bato canke abana aho nikora muri rusange. Numwe mu bajeune ashigikira abantu bababaye bari mu buzima butoroshe. Ariko d'abord umashigira makinga d'abord ashaka kumenya CHANCELLE Bamuhaye yakuziriye mu buzima bumeze gute? Wakuze gute CHANCELLE? Jewe novuga gute nakuze pomya muhira jewe ni ruguru sinavukiye Bujumbura navukiye ruguru mu Kayanza niho muhira naji Bujumbura nje gutangura université mais rero nakuze nk'abandi bana bose nakuze mu muryango udafise byinshi kandi udabuze donc uri hagati urabona ya miryango iri hagati na hagati ya urumva mu pavena nko kuronka umukate mu gatondo donc ni bon urumva ni wa muryango uri hagati na hagati sinovuga ngo twe dufise ibintu bya hayi canke ngo no nukuri wari umuryango usanzwe nyene ego hama ndiga nk'abandi bana bose hama afise imyaka 16 naciye ndonka amahirwe yo kwinjira muri programme yitwa Enfant Journaliste UNICEF Burundi rero novuga ibi byose mubona nkora uno munsi novuga yuko source yaho nivyo niho bikomoka kuko naronse amahirwe yo kumenya ubuzima bwa bon muri ubwo buzima je nari mbayeho navuze twari dufise vya mirenge mugabo twari dufise ibikwiye umwana araronka ibyo kuja kwishuri arambara no rigeze araronka agakanzu araronka urumva aramugura gahuzu gashasha voilà muri yo way hama
rero maze kwinjira muri iyo programme kuko twakora nk'ibi muri ko murakora abajournaliste mugabo b'abana twaje kuganira n'abana bari mu bibazo abana bava mu miryango y'abatwa bataja kwishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo abana bari mwibarabara abana donc abana nyene bose bafise ibibazo rero niho natanguye kubona yuko bwawundi je naragize amahigwe numva hari gihe ubura ahantu uri muri ya confort nyene wewe je ni bon vyose ni sawa mugabo jero uko twaza turahura nabo bana bafise ibibazo niho nabona ati none je ko Imana yanagize amahigwe ikabimpa nigiki nanje nka chancelle apana nka UNICEF canke nk'abandi nigiki nka chancelle ko nabonye umwana yahevye ishuri kubera ikaramu imwe ko adafise ikayi imwe nigiki nka chancelle nanje nshobora gukora kugira uwo mwana ndamuha amahigwe yo kwiga kugira uwo mwana nawe ndazi ngira ico mpinduye mu buzima bwiwe donc naho byahereye ego ubutanga usumya kinga 16 imyaka 16 mutanga kugira umutima ukumva yuko ugomba gushigikira abandi bana bon abana benshi iyo bakuze muhira kumbura ibintu bihari ibintu bimeze neza ntibashobora kuyumvira ku bandi bana bashobora kuyumvira ngo hari abana bari badafunguye je narafunguye kwai niyumvira ku wundi muntu iyo esprit d'abord wayikura hehe muhira abavyeyi haco bakontribuer ku buzima bwawe kugira ngo ushobore kugira iyo esprit. Bon, je novuga yuko peut-être no muhira byoba byaravuye ku bavyeyi canke bivanye no kungena nabona nakuze muhira hari hahantu je ni je ndi mutoyi muhira mugabo wasanga hari abandi bana meme tutavukana bama bahari ngaho muhira bafashwe nkuko natwe dufashwe rero urumva je novuga yuko naho ni hariho source yo muhira mugabo peut-être ni icimana kuko twese ari icimana iba yaradushiriye ngaha kwisi kandi dutegerezwa kugenda tukiranguye rero jewe nagize amahigwe yo kukimenya kare ejo gituma ndiko ndakirangura yes nibaza ko uwabaye umukobwa yashoboye kwerekana inguvu zidasanzwe gushika none munsi mu mwaka wa 2022 waragiriwe amahigwe yo kubonana na papa ivyari bihimeze gute vyagenze gute ubwo nashobora kubana nawe kuri jewe na juno musi ndavyumvire ko numva binsize uko ndavuga ati kubera iki jewe nigiki nsumbije abandi bantu kuko ayo mahigwe n'ukuri ni benshi baba bayashaka ni benshi bansumvya bari hayi nto kufundurura n'ibirato byabo baba bavyifuza mugabo jewe Imana irabitumbereza nyene biciye muri hariho community yitwa community du chemin neuf sanzwe ndimwo rero niho byaciye hama numva barambwiye ati mu bajene batatu yamba tari babiri tuzorungika urimo rero nico geho sumva navuga ati gutejewe ko hari abandi bari rero urumva byose je mvuga yuko ari Imana ni Imana nyene yugurura imiryango donc ntivyari gushika no musi ndabimenyera vraiment mbona ari ibakwera idasanzwe nagiriwe umunsi uja kubonana nawe wari umunsi umeze gute kuri wewe ndashaka udusubire mu musi ngene wagenze okay urumva kuva tuva mu Burundi bon normalement yari conférence y'aba jeunes baba change makers bariko barakora ibintu bidasanzwe bava mu bihugu bitandukanye by'isi urumva twabanjije kumara imisi donc turi mu formation turiko turiganye n'ibintu bitandukanye bijanye n'ibikorwa turiko turakora mu bihugu byacu hamaro hacabaho uwo munsi wo kuja kubonana na papa rero uwo munsi nukuri nari novuga gutega bash nari so excited nyene sije nabonye harageze numva umenga birabaho donc kuva tukiva aho twari kuri hotel kugenda tugende hose numva umenga birabaho none nyene numva umenga ni ibintu bidasanzwe mugabo ico no kubwira coco yinjiye muri salle nyene twari turimo nise mbona umenga ni ibintu bisanzwe donc bivanye n'ukungene urumva twe hari ukuntu tumufata nko kumengana umuntu adasanzwe canke iki mugabo wewe amaze gushika ingene yaba alaise kutuzamwo kutuvugisha naho nyene kirimi donc avuga igitaliyano hamwe n'iki espagnol menga donc nivyo yisantamwo nivyo avuga rero urumva naho yari kabivuga canke ikibase warabone uko ari wa muntu hari umuntu naho mutaba muhuza mu ruri mubona yuko ari proche y'abantu kuko hari kwa iyo period yaramaze iminsi afise ikibazo c'ukuguru ntiyahaguruka mugo yaratwemereye ati ni mu nyegere mu nsengere donc aremera ko tumukora ko même protocole wamenga ntibabishaka mugo yavuga ati bareke bazi turamukora ko araduha
nukuri iyo period yaragwa yarafise amagara nyene atameze neza mugara ari hangana araduha umwanya aratwemera yuko umwe wese twarabajene benshi byo murumva bavuye mu bihugu bitandukanye mugo twese araduha umwanya aremera yuko tugenda tumukoze mu maboko nari kubabwira gute yuko nabonanye na papa ntacaba donc nukuri byari bihe bidasanzwe hamwe na message yaduhaye ico gihe nyene donc ndacayibuka iyo message yuko hanini twokora ibikorwa pana amajambo donc tugende dukore ibikorwa nivyo bivuga cyane gusumba amajambo kenshi turakunda kumva yuko ubonanye kumbure n'umuntu nk'ujya anya cyangwa abantu makomeye nibwo wa profeta akomeye cyane ku isi hari umugisha utahana ukihava impact yabaye yihe ku buzima bwaho hewe imiryango yarugurutse ucuvyumva yari voyage ndende ngize sino namaze kugenda mu Rwanda Kenya Uganda donc aha muri East Africa changenda Italy kubonana na papa bisigura yuko naje ndi umuntu asizwe amavuta umwaka ukurikirana ciye ngenda USA ngenda UK n'izindi voyage ziriko ziratsa donc nukuri byaruguruye apart nivyo nukuri hari ibintu ubonanye nukavuga ati peut-être we never know nkeka bikomoka hari ya nyene naho bon sindabizi neza yuko ariho bikomoka mugabo novuga yuko inyuma yaho hariho ibintu nyene bidasanzwe byagiye biri manifesta mu buzima bwanje uravuze ati inyuma yaho wagize ingendo nyinshi zigiye zitandukanye kubukora ko wizera yuko yo bari migisha kumbura ko yihariye anye bidasanzwe kubonana na papa ugishika mu Burundi muri famille avuga ati duhe ko kumigisha hewe nuno musi ari abantu duhe bavuga ati ndamutsa kwa kuboko kwakora kuri papa nuko sikazi muandamo kici nyuma naje niziranje ko partage gato Jesse nibaza ko ivyo bikora bo nibaza ko vyose mu kwizera birakunda nimba nizeye yuko umezagiye Jesse nkore ndamutse urase ko mumugisha vra uranyunya umugisha papa aravyumva yes tugaruke ngahanye uramutse uhawe amahirwe yo gusubira muri kahise kawe nibe bintu ushobora kubona yuko ushobora guhindura ibintu no hindura kibazo ciza antwa ni byinshi icambere coco no subira inyuma sino kwiga scientifique kubera urumva scientifique je nayize kubera urabona cagitsure c'abavyeyi tifo ikwega scientifique uzobe docteur uzobe nyene bijya wize scientifique bikujana ubwo ngeze muri université uko benshi baratangara ingene secondaire nize scientifique ariko université caniga communication rero ni bon nize ibintu ntakunda vraiment byandi uvuga ati jewe nige ntavyo gufyina nyene nige mugabo bimve ko kugira nyene ibi bintu ndimwo n'ubu nkeka nonshi igiharuro imbere kabiri guteranya 10 sinotora n'ivyo ari byo muri make wize ku gitsura no section scientifique nayize vraiment ntayikunda ntayishaka just nyene kwa byandi vyavye mugabo je sindaba judging kubera abavyeyi imisi yose baba batwipfuriza vyiza baba batubonera umenga peut-être yiyoryanse muri ikini hazogira carrière nziza tera imbere mugabo ahantu hose nyene iyo hitwayemwe neza hose urahaterera imbere kuko no musi sindi muri vya bindi bashaka yuko nkurikira kandi nukuri meze neza ndashima Imana yes mu rugendo rwawe gose ugitangura gufasha abantu batishoboye abana impfuvyi abapfakazi ibihe wahagiriye utazokwibagira nibihe ibihe nahagiriye ntazokwibagira kandi nuno munsi ntibagira canke ntamenyera niyo mpaye sourire umwana nkamuha umunezero umwana yihevye umwana ataragikina kubera peut-être ingwara agwaye atakija mu banda atakija kwishuri mugo nkabona no munsi turamuvujije arakize aragutwengeye umwana atatwenga ukabona no munsi wa mwana atarafise espoir yuko peut-être ejo canke yaje azoja kwishuri mugabo aragiye donc urya munezero mbona amanifesta nyene iyo umukoreye kajya kantu twe twita gatogata yes bon hariho abantu bakubona ako hagiye hatanduka bakubonera kure bakabona ibikorwa vyamaze guhera bakavuga ati uyu mwige mafise amafaranga menshi amafaranga nagota
nta mahera ntayo ndakubititse nk'abandi bajene bose muri kino gisagara ca Bujumbura gusa urumva nyene nko babivuze hariho ababibona byamaze gukorwa donc akabona twatanze intebe akabona genre twafashije bajya abana twabaha ibikoresho by'ishuri twagaburiye abana ntamenye ingwano twagwanye kugira bijya tubishike ko bon kenshi ndibaza bankurikirana bama babibona ngira ama fundraising ku ma réseaux sociaux hamwe wese agaterera ica ashoboye hama mukabona twakoze bijya sino nta mahera ntayo amahera yarabutse ariko ntuja kugwana muri bus nk'abandi no gushika ngana je na bus hama rujya ruduga runini nabonye ruhagiye inyuma nago kwa yashinge karundi muntu mugombe mugire emission nejeje cewe. Yes, bon, n'urugendo rurerure kumbure ubandanya kugenda ariko kandi hari intambara nyinshi ugwana nazo muri runo rugendo. Intambara wagwanye nazo gushika no musi nizi hewe ni nyinshi nukuri ni nyinshi kuko odepa nk'ibindi bintu byose iyo ukiri mu ntango usanga bigoye kufatisha hari igihe abantu ntibakwizera donc ugasanga nkuko nakubwiye no ma fundraising cyane ho batarakumenya utaragira nka bon nta public nini yahatanye ufite mugabo ira novuga sinto ubwa mbere rero ntarayigira kandi ndiko ndatangura bijya bikorwa rero wasanga trust abantu kunyizera bigoye yizere yuko andungikiye amahera yo gufasha bajya abana donc nkabikora et puis ikindi kintu novuga ni kuronka uburyo kuko bijya bikorwa byose nawe mubona tubikora nkuko babivuze bikorwa n'amafaranga rero amafaranga atabonetse ntibikorwa biroroshe kuronka abantu bagushigikira je novuga gute ntibyoroshe cyane mugabo birashoboka birashoboka uko bukiye nuko bwije Imana iguma iduhagurukiriza abantu baza kudushigikira baza gushira itafari kuri bijya tuba turiko turakora rero je novuga kenshi mu buzima ikintu kigoye n'intango rero iyo umaze kugira intango ukubaka fondation nukuri abaza gushira ko itafari rindi ryo kuduza baraza bien que baba babona yuko n'ibintu uri kurakora ari ibintu biza teza imbere kino gihugu cacu bamwe mu bantu bagushigikira n'umugwi w'abantu bameze gute ico novuga coco abantu benshi banshigikira novuga nka 80% n'abantu bari hanze y'u Burundi ya n'abantu bari hanze y'u Burundi kandi novuga yuko nka 50% muri abo bantu bo bari hanze y'u Burundi n'abarundi n'abarundi baba hanze nibo kenshi bakunda kunshigikira muri bino bikorwa hamwe rero n'abanyamahanga wanashaka usanga bataranagera muri kino gihugu cacu mugabo bakabazi yuko Burundi ni igihugu gikenye cyambere kwisi fo yuko nanje hagira ico nterera muri kijya gihugu cyambere gikenye yes turamaze kubona kenshi hashobora kuba abantu bakavuga dufasha abantu runaka mugabo inyuma ntitubone ibikorwa bakoze birakorera ko abantu bakwizira bivanye nuko kumbura usanga hari abandi bantu babikora nabi donc novuga yuko ariho kenshi abakora nk'ivyo nkora hari gusanga bahagiriye ikosa kuko umuntu yakwizeye akaguha amahera yiwe yifunze yari kuyanwa Amstel yari kuyarya ka ice cream akavuga ati no musi reka nguri karamu ry'umwana rero iyo ubimweretse ari navyo je nkora donc umuntu yampaye ibyo ubwo buryo bwe canke yatereye mu gikorwa tugakora igikorwa runaka ndagarukana nkamwereka ati twakoze ibi twaguze intebe ngaya amafoto twazitanze turiko turagaburira abana ngibi binashobotse je ico namampimiriza cyane abona kubwiye b'abarundi baba mu makungu iyo baje muri vacances ko benshi baraza nkabatumira bagashika ku aho dusanzwe dukorera ibikorwa bakabona ivyo uburyo bwabo barungitse canke bama batanga biriko birakora ni navyo binabaha nishaka ko hariho na benshi bama babimbwira ati jewe uno musi ndagushigikira kubera unyereka after uranyereka ati yamahera nayaguhaye mugabo wakoze ibi bitandukanye ngo n'abandi usanga bakoze nk'iryo kosa akayiza akagira fundraising y'iki na kiriya mugabo après ntiyerekane ati wa muntu twariko turegeranya ubufasha yarapfuye kuko byose birashika mugabo ni vyiza yuko bivuga ati byagenzuka nihe hantu kure umaze kugenda ugiye gushigikira abana vyagenze gute urugendo rwari rumeze gute
ahantu kure novuga amaze kuye biraguha uburuhe urababara ubikuramo ibikomere bikomeye cyane. Ni umunsi wa mbere dutanga intebe ahantu hitwa muri iyo shuri yitwa Ecofonye Ntumba riri muri commune Mugina province Cibitoke. Donc nahantu n'imodoka ntihashika. Muragenda hama imodoka mukayisigana mugafata moto, iyo moto mukayigenda ko isaha yose urumva muri twatwira nyene uratubona mugeze nko ku kiraro kimwe c'ibiti nka bitatu bakubwira ati banzuve ko banzuve ko tubanze turabe yuko imoto ihaca iharenganye ukongera ugasubira. Donc naho novuga nukuri ko ndibuka yuko nagarutse nagize amabavu ku bisusu. Ya ni byari byoroshe mugabo ico nshima Imana nuko ico gikorwa carakozwe uno musabana biga bicaye ku ntebe bamerewe neza. Yeah. Okay. Banikanze nko kunya. Kubgaho ni kubera iki umukobwa ari financiellement independent usanga abahungu besho mutinga. Donc mu approche. Ico kibazo ubwo no kibaza wewe. No kibaza wewe ti no kibaza abahungu kubera iki mutinya abakobwa nkuko babivuze bari ndazi. Bon kumbura uca wibaza kubera ko ansumuje amahera. Baruvume ngo ntuza kumwakira neza. Nico bituma ro muca mudutinya. None wewe ugendera mu muduga nk'uraho najewe mfata bus nja kugwanira ku murongo. Reka kubesha abantu shawu ahubwo bahimirize banterere abantu bankuri bakunda ibikorwa nkora bazane utumiliyoni duke tugura akamodoka tuze turacikira abo bana vyoroshe. Yego kwita. Kana kaduga kamafaranga make 18. Ibaze nk'izo byo. Hari abantu badispendinga mu muntu bizibiri. Umuntu umwe arashaka kuvuga ati nukuri Chancelle gendari abagwaho kamodoka. Kandi kabazo egalite deja kubgawe uboni hari uno munsi kwako uno munsi tuko turabona abigeme ari umenshi ubona ko bari mu bikorwa bigiye bitandukanye akwa egalite deja uboni hari uno munsi. Sinavuga ngo irahari nkuko jewe nka Chancelle cyangwa nk'abandi bose babavyifuza mugabo hari hakarusho kuko uno munsi nk'akaruro umwana w'umwigeme araja ku ishuri naho hariho intambara nyinshi akigwana kuko iryo shuri naho abaririko hari ingwano agwana umwana w'umuhungu atagwana na zarakenera amapads arakenera n'ibindi byinshi bitandukanye mugo umwana w'umuhungu wewe adakena kandi ugasanga biramugoye kugira bironke canke no mu gihe c'akazi uno munsi kwisoko ry'akazi nivyo abakobwa bariko baraja ku ishuri none burya turavye nibice bingahe baronka ibiti bimeze neza babarungika kuba hari aba bamwigisha kuko batabagira aba directrice canke bakabagira aba chef aba CEO by'ibintu nyene ibi entreprise nkuko tubona ikibanza nyene c'abahungu kigihari kandi twitse hamwe tubona shaka rige no mu mashuri amanota tuba tubasumvya mugabo bageze kuri yo trust yo kugira yo dushira mu mapost akomakomeye ntayo turonka ntayo baronka ntayo turonka mugo nka canshiramwe ni nako kantu ko hari abandi bakobwa menga turacikumira donc natwebwe urumva dushiremo effort kuko ni twaguma tubumvisha kandi babona yuko natwebwe tubishoboye muzovyumva muzotureka ibyo biti muzobiduha ibyo biti turiko turashaka bariko murashoboye abigeme cyane gose abigeme no musi nibubona bakubara bariko baraboneka mu bikorwa bigiye bitandukanye kandi vy'akamaro ku bantu bose bagiye batandukanye ariko kandi ufatiye kuri kahise kawe no kuri preza yawe na future wibonamwe wodusigurira ku bwawe impediment icyari cy'ubuzima ubuzima je no kuri kahise preza naho wibona muri kazoza je ubuzima mfata ni nk'igiti gikura ni nk'igiti gikura rero gitangura ari gito rero uko gifashe donc wewe ugiteye ico giti uko gifashe niko gikura rero bisigurana na jero ubuzima ndabufata ubuzima bwanje ni nk'igiti rero ninagishaka kugifata neza kizokura kibiki igiti akarorero c'akarorero mugo ninagifata nabi sindagiha umwavu uwo mwavu rero niki ni kwiga ukwidevelopa nyene urabibona uravyumva nyene ibintu byose biba bikenewe kugira utere imbere ukure umere neza rero niko ubuzima je ndabufata rero kazoza ico nemera coco kazoza keza canke kabi kubuzima bwanje biri mu maboko yanje
ninashaka ko biba vyiza bizoba vyiza ninashaka ko biba bibi biraba bibi co kimwe n'abandi bose niko ndavyibaza donc bidependa kuri wewe ico giti c'ubuzima bwawe ugifashe neza kiramera neza ugifashe nabi kiramera nabi. Yes, urakoze cyane. Uno munsi turi mu gihe ubona ko hari abantu benshi batewe n'imyuzurira y'amazi mu Gatumba mu Kibenga ndetse nandi hagiye hatandukanye. Hari igikorwa watanguje ni ko giteguwe gute ni igikorwa kigamije kuzobafasha iki kugira ngo bashobore kugera hehe? Ndi kumwe n'abandi barundi benshi bataba ngaha mu Burundi twaragiye hamwe kugira turabe ico twoseruka kuri rya miryango yahuye na bijya bibazo. Rero twarateguye ko twoshobora gufasha imiryango 200 tugayigarukirako tukabaha ivyo bafungura n'ibindi bikoresho usanga byaratwawe canke bikononekara nk'impuzu indobo ibintu nyene nk'ivyo bakenera. Rero muri no mwanya turiko turegeranya uburyo umuntu wese afise ico ashobora guterera muri ivyo navuze donc akatwa approachinga tuhama tukagira tukazoshobora kubikora nk'inyuma y'indwi zibiri kuko igikorwa twagitanguye kwa gatandatu heze twaruguruye GoFundMe ushobora kudonating ashobora kudonating aciye ku ma page yanje ku ma social media yanje arashobora kuyisangako canka nanyandikira inbox nkayumuha iyo link utari mu Burundi arashobora kudonating acishije kuri iyo GoFundMe canke uri ngaha mu Burundi afise nk'ibintu materiel akambwira aho nshobora kuja kubitora canke na Rumi Cash nayone irahari uciye kuri iyo GoFundMe ucubona byose kungene biteguye. GoFundMe umaze gutanguza ibice bingana gute umaze gushikako bivaye n'ivyo wifuza kubafasha? Nakubwiye ko twayitanguye samedi donc haheze imisi 2 twihaye target y'amahera ibihumbi 600 by'amadolari ubu tumaze gushikira mu mwanya naravyuminga twari ku 1300 urumva misingana nkuko gusa nakubwiye abantu je bankurikirana barashigikira ibikorwa dukora ego byamubishe ugasanga nko mu ndwi imwe turaronse 2000 ego abantu bagashikira mu byo mungana nkuko gose ari naho mboneraho n'akaryo ko kubashimira n'ukuri jewe amajambo kenshi ndayabura yo kuba jewe ndagira ivyo vyumviro mugabo ivyo vyumviro bidakurikijwe n'amahera canke n'ivyo bintu biba bikenewe ntibikunda mugabo rero mbone akaryo ko gushimira cyane abantu banshigikira cyane n'abariko barashigikira kino gikorwa nukuri tugarukire kuri barya abantu batewe n'umwuzurira nyamba leta izobimura basi baze bimuke bafise n'agasafuriya baze bimuke bafise n'akadobo baze bimuke basi babona yuko hari abandi bantu babiyumvirako. Tukiri ngaho nyene mbega leta hari ico iraterera kuri wewe canke kuri ku mugambi waciwe gutanguza hari ico urashikiriza ko murogira ngo ashobora gufasha kuko kuvyikorana wenyene birakuruhisha ari kira guterera icambere coco urumva kugira turinde batwemerera gukorera kuko hanini leta kenshi ntizogufasha ibintu ngo guha amahera ngo igwe mugabo irakorohereza kurangura ivyo bikorwa uri kurakora. Rero je ndabashimira kuko imisi yose bamba hafi abajejwe intwaro baho aho mba ndiko ndakorera akarere kose mba ndiko ndakoreramwo nukuri kiretse bamwe bama bangora mugabo nabo ni bake cyane abandi bose baranshigikira bakamba hafi bakampa ivyiyumviro bakaza kunshigikira muri ivyo bikorwa naho ntari hafi ugasanga bo baravyitwararika. Nukuri je ndabashimira hama hariho n'ubundi bushimwe butandukanye bamaze kumpa bwo kuhokonesa ibikorwa nkora nka Ministère de Solidarité baramaze kumpa agashimwe hariho n'akandi gashimwe nigeze kuronka mu birori byari byateguwe na Opedad bijya biro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hamwe ego n'ubushikiranganje bwa teise ni naba ntihenze ego byari nivyo rero hanini n'ukuri ivyo bashoboye nka leta barabidufasha. Yes bon dusoza n'iganiro cacu nike kintu kumbure ushobora gusaba abantu ko badukurikirana mu no mwanya mu bikorwa vya misi yose ndetse no mu bikorwa vyawe vyo muri kazoza. Ico ikintu numva no babwira icambere nuko bashimira nabivuze mugabo reka ndabigaruke ko nukuri badahari noguma heva noguma ndota mugabo ntibishike mu ngira. Rero ndabashimira cyane umwe wese icaterera icari cyo cyose yaba nijya like yaba nijya share agira
yaba icari cyo cyose uwari we wese icagira icaterera kuri bijya bikorwa nukuri ndabashimira cyane hama ronda basaba kubandanya badushigikira wanashaka ntibashigikire ibikorwa bya Chancelle gusa bashigikire n'abandi bantu bose bafite ico bariko baraterera mu mwiterambere ry'igihugu cacu kugira tuzoshike kuri ryahangiro ry'igihugu y'ibihumbi 2040 2060 yego message ushobora uhaye ugwaruka muri no mwanya niyi ugwaruka kuri dukurikirana dukore tuve hasi natwe urumva igihe cararenganye cyuko abantu bakuze abari bo baguma bakora canke urumva amaraso mashasha amaraso nyene y'ugwaruka bazi dukore tuve hasi amarigara canke ibikinu kuri ntawe tubujije guslayinga canke kuja kwirigara mugabo tubanze tuje gukora arena tuzojayo tuvuye gukora ahandi hagezeho ntinyi birakabara Crystale P Club urahazi bagucunge nawe usanga wamuhaje nukuri tubanze tuje gukora hama after ce tugenda muri after nyene hajya nyene usirenga ne birakenewe none buryo bivana n'inzira uba wabifashemo none usirayinze wakoze hari ikibazo nuko usirayinga gusa slay ikora hamuje guslayinga we wamukora mukashuje guslayinga oya je ndafise uko nkora kandi singomba umwese afise inyogo yiwe ufite utuntu twahora wikorera nawe iyo Chancelle ndagushimire cyane kuri ndabashimiye cyane kubona mwantumiye kubona mwanyiyumviriye ko niteka ridasanzwe hama ndabasezeraniye ko n'ikindi gihe n'ukuri ni mwantumira nzoza mugabo nzobakirira ruguru apana ngaha mu bikorwa ruguru tuje kwitera hamara twiteka twagiriwe kwicara n'umuntu nka wewe umukozi nkawe umuntu yaramukanije na papa niteka ridasanzwe namavuta natwe twasizwe kumbure akandi baza ko imigisha myinshi iri kuri wewe yo bano kubona hose bagushigikira Yesu kwano bagushigikira mu mpande zose kandi ntongera kandi gusaba abantu bose bakwa dukurikirana kumbure bashigikire abatewe n'imyuzurira si bo babishatse nivyo ni challenge bariko baracamara kandi bagomba kuyivamo kumbure kugira ngo n'ubuzima bushobore kubandanya kandi kumaze kandi no gutera intege n'abantu bose baguca intege n'abagutera intege bose kugira ngo kumbure uzoshobore kwaguka ibintu vyabe binini ushimira bakunze wa Magic Channel ndabashimira abantu bose baza kudukurikirana n'abariko baradukurikirana yego merci beaucoup wewe usadukurikiranye kuva ku ntangushaka mu mpera ndagushima cyane gose aho kandi nkuko twavuze mu mushigikire afise ibikorwa vyiza kumbure byo gushigikira imfuvyi abapfakazi ndetse n'abandi bose batishoboye banaho nikora please ufise umutima wo gushigikira mushigikire itwa Chancelle Bamuhaye ja kuri Instagram yiwe uraza kumusangako hama kandi uraza gusanga n'ibindi bikorwa vyinshi vyiwe yakoze kugira ngo ushobore no kumwizera asante sana